Ico mugahumura amaso ukavyirabira urukundo bagukunze hageze yuko witahira binyibutsa hahise nkuzura amarira ukuntu wicwa n'inzara ukabura n'ukuramira ariko hambwe mw'ikoti rirenze ry'igihurongora imva yawe bose barayikugura ngwisa nduguhambwemo niyagakura umwana wawe w'imfura yishwe na korera uratakira umuryango urabibona uravyihorera nibutse imibabaro wabayemwo nkaca ndaba n'imva yawe karozuzuyemwo ntiwomenya agahinda bisizemwo baguhamba nkaho hari inyungu zibirimwo kandi tuva aha duca gukaraba tuvemwo nkaho umengo wari umwasimani dukuyemwo hajya mero team no wayitanga Mero team yari cruje natanguje. Okay, ngutanguza Mero team muraje murakoze ibintu bimeze neza. Turaganire kuri Mero team nyene. Uraje murakoze ibintu bimeze neza mu nyuma urayita. Kwera iki wayitanga. Naho uri kurabihakana ndazi iyi industry wayinjemo kandi wari ubizi. Mbega Landry we nta muntu yigeze aguhanura basi kugira ngo itara yawe iduge reka dukoreshe ibintu nibi. Skip, cyo kibazo tugiskipinge bro. Oh, hello beautiful people. Reka nongere ndaguhikaze udahengeshanya gufyonda like kuri page ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media TV urachari kumena materi wanyu madublu aka Mr. Kajagari Mihalis long as I'm there and as ku bintu giye kumera neza. Yes, musanze mumenyereye muri hico amba nabazaniye mutumire kugira ngo tuganire. Nabazaniye bamutumire rero umwe benshi mwari munyotewe cyane ndazi mwari mukumbuye no kumubona ngaha muri mu bwami bwa Sky Media TV. Reka rero tumwakire kugira ngo tuganire ibinabiriye ngira ngo dufise exclusive nyinshi giye kuba ndende kugira ngo mumenye byinshi kuri we. Mambo ni aje boga? Fresh boga. Barameze neza? Fresh sana. Wandi boga ari nkawe man. Ono uhigimye abavuze. Abo ngaho basi nkagwa ni keshi buhigimye ntibamenya n'ivyo avuze aho wari uvuze gute. Yavuze nawe kuri boga. Mambo ni aje sasa? Fresh bro. Urameze neza? Kama kawaida. Utafugura kurembe. Nakula bros. Nakula? Mbona mwishe abantu bari musomfisa maestoma kaze mujya n'ivyu. Kawaida. Na wewe misosi ni mawili n'ivyuma. Mimi msosi. Msosi hapa. Wewe ni msosi blast. Misosi ingia. Wewe ni wewe nembo bijyana inzigo shauri yako. Usani bazo barabesha umuntu ngajya ngo umuntu ngajya mutima twere umuntu tujyana imitima myiza nabwire jambo riwe wewe ni imbujya ukabijyana inzigo ukabijya wiyumvira nabi jewe ndutoboa blaza wezo kanenepa acha sitinenepe aronse uyu mutima mwiza wewe bibaza Okay, turi kumwe nande no muzi Braz ni Landry LG the survivor Gateka amperuka kira tukwita lamparo ku bintu byinshi ngaho tuze brother long time kiruma ko ari lamparo no bari time kira nakora rap uravye lamparo yari se meaning ya rap hanyuma maze guhinduka nahindukanye byose turi kumwe na Landry mushasha LG survivor kweli kiwashizemo survivor man kumva bwa survive umenga hari ibindi byinshi wagiye wahitiramo Yeah, you know brother, in this life tubaho mu bintu byinshi bitandukanye and we've been survived from long time. Sivyo no musi numve ndagashize kuno musi ni from long time. Landry the survivor. Landry tumenyereye kuri music. Landry tumumenyereye kuri again hari niki
na platform nigeze kukubona ko ariko mu iminsi ntukikubona wari umumenyesha makuru wari umeze nkanje ariko ubu yaba n'umuziki sindakubona yaba no gufata micro nkanje no kudandaza umunwa nkanje sindakubona bro bimeze gute nasubiye mu rigi nasubiye mu rigi irigi nyabaki wagarutse kuri micro wagiye irigi apana irigi bishatse kuvuga nasubiye kubera gugwa man siga ufise imigani myinshi oya sumugari nasubiye kubera gugwa nasubiye ku isoko barakubera tuvuge ngo barakubara baragiye ko birancanga nasubiye kuba Landry mushasha bro cyo cyase kuvuga uburo warabiraguwe mu majambo yawe narabiraguwe narahezagiwe uri mihezagiro n'ibintu byinshi kama kawaida okay Landry turashaka kumenya mbega none ko ahantu hose nitiko turakubona sivyo mu bisanzwe naho yego warasubiye kubera gugwa sinzi ngo wasubiye kubera gugwa kugira ngo ureke music sinzi ngo wasubiye kubera gugwa kugira ngo ureke nubwo bu journaliste sinzi turashaka kutumenya mu mwanya Landry ivyo bihagaze gute mu kirundi baca umugani ngo ubushaka gusimba neza asiti none mu gifaransa sorry mu kirundi bihaba bigora kuvuga tu veux mieux sauter tu retournes un peu utanivurugia ubongo sasa ushaka gusimba neza urasubira inyuma ukitangura uri kuritangura narahejeje ahubwo ndiko ndiruka ku muvuduko wa hatari mu minsi ndabasimbirako Landry ibintu byawe byo kenshi byamabiyobeye Landry uri mu bantu ngaha muri muyinga no vuga ngo bari twari dufise icizere yuko hari ikindi kintu kigiye kuvyuka hari izindi nguvu zigiye kuza muri music ariko mu nyuma yaho waraje uratwereka ibikorwa turabibona benshi turanagushigikira mu nyuma uragenda urapotera ariko Landry urazi ko wadutenguye abantu benshi ngo ndihanganire I'm sorry ariko Landry kumvuduko waruze nanye nishaka wari ufise kubera iki Landry habuze iki ni jeje nyene naje nkaririmba hanyuma nkagenda nkabura mu bantu bose uzi ni jeje nyene naje nkaririmba hanyuma nkagenda nkabura okay kuri abo bandi none Landry mbega usubiramwe ivy'abandi bakoze canke ukora ivy'iwawe cengo rivyo wanje mu buzima tubayemo ni bumwe bro natandukaniro rya hatari rihari this industry yacu y'umuziki nta utayizi ariko okay Landry sinimbeshere meshi ku bantu bakiye bakurikirana muziki Landry watangure muri Miro team okay turashaka basi okay muri aho nyene turashaka tumenye basi ubuzima bwa Landry bw'umuziki bwangiye bwaragenda gute gushika kuri uyu munsi mu ncamake bon mu ncamake Landry je navukiye muri famille y'abaririmbyi na je ubwanje mvuka ndi umuririmbyi naciye makorale nasanze abavyeyi banje umwe yavuze inanga ubundi yarimba muri korale abasista banje bose barimba amakorale na je navukiye muri korale bon mu nyuma ndibuka je nasohoye umuziki baba yaje natanguye umuziki kera bro kera cyane ari 2005 niho nasohoye umuziki wa mbere muri ko twicarana ni wandika nani ndavyibuka nawe rega ari umusani nawe upfa kwiraza Nyanza 2005 niho nasohoye umuziki wa mbere ndi umuziki wavuga ku bintu bya sida then mu nyuma nza kwinjira muri crew yitwa Space Boys ndayivamwo nkora career solo yiwanje ico gihe nari umuraperi nitwa Lamparo intervalle kuva 2000 Space Boys 2008 2010 carrière solo 2011 jusqu'à 2004 jusqu'à 2016 et 2016 les troubles ziba ziraje bro umuntu atangura guhangana n'ibintu byinshi yisi ni hatari urazi irakuzanira ibintu utarabona ukiri umwana uko kera twari turi innocent
kera twari innocent gusa isigendera twugurura amaso twereka ibintu byinshi nyuma yaza guheba career solo ntanguza crew yitwa Mirror Team hajya Mirror Team no wayitanguje Mirror Team yari crew ni crew je natanguje Okay, ngutanguza Mirror Team muraje murakoze ibintu bimeze neza turaganire kuri Mirror Team nyene uraje murakoze ibintu bimeze neza mu nyuma urayita kwera iki wayitaye sinayitaye narafiriwe n'ibindi okay ikintu ciwawe kugisiga mbega hari ikintu cyabaye kugira ko wari wayitanguje byagenze gute kugira ngo uyisige canke warubangiriye byari bimeze gute none je ndi Imana kugira amenye gahunda zeje je sindi Imana kugira amenye gahunda zeje sivyo ndakwipfurije ugiye ntiwota ugasanga mutama wawe yashengeye wo cubihindura kwiki bon ngira ngo aho tuko turaganira nkuko Landry nawe numvishisiga ufise imigani myinshi mugabo gusa aho siriko inyishu muri kurumva inyishu ndiko ndaguha bon mu gifaransa bavuga ngo l'homme propose Dieu dispose urasaba Imana ikaguha niko no bivuga mu Kirundi kandi Imana iguha ibikubereye ntiguha we ivyo ushaka iguha ibikubereye ukuvuga ko nta muntu yigera akora planification y'ubuzima bwiwe urayikora c'est vrai kuko nivyo bawipfuza mugabo si kwigenda kuko Imana nayo irasuka ifata ingingo zayo je ndashobora kuvuga bon nkitanguza Mirror Team nari mfise dreams nyinshi cyane kuko nta nuko nakoranye n'abaririmbyi bari bazwi bose abaririmbyi bashasha je nagiye nditorera c'est vrai asanzwe baririmba mugabo batazwi bose ndabegeranye ndabashira hamwe narise project yagutse sinshobora kuyivuga kuko sinayishitseko bon rero ko bitabaye tuvyakira uko n'ubugombe bw'Imana okay Landry uraje uravuye muri Mirror Team byagiye bigenda gute rero nawe bo baskuva muri Mirror Team hakurikiyeho nyene ibindi bihe bize gutaboneka muri muziki ariko narika kuboneka directement ariko indirectement je mu muziki sinigeze ndabahemukira bro kuko urazi jama hit songs nanditse 2019 2020 sina karirimbo kame waririmbana na Samantha kanyohera sana kajya nakane indirimbo natanguriye jya niyo natanguriye sinifuza kuguma muri vya bihe vyahise ahazikaza gasongere afu kurewe mwacho kagena na Samantha kararyoha sana man mbe Samantha bari wabonanye gutema Samantha yaragi waziko abantu mwagiye barakona mesi bagiye vyagiye ahubwo sasa nandegariga harige nibazo igeze izindi ruze yiwawe nyene kamenga ibintu sinzi kuntu biko biragiye ni generation man none wewe ndakuzi twicarana ku ntebe y'ishuri nabandi ba journaliste bari he Landry wagusikira igihe hari cyoco aturasha base wacishirize ku benshi ndazi barayizi ariko twibuse ikajya gasong sinifuza kuguma muri vya bihe vyahise ndavyazi ndarusha umuhogo cyane nabo bakuroza umuhogo ubu nukiririmba cawe okay hari n'ibintu byinshi byagiye biravuga ko murogana ku majwi Landry hari umunsi nigeze kumva ko ngo mu mahigano ngo bakuroza ijwi riraho gusohoka navyonze kuko sinzi wandose wabivuze wabifitiye icyo ariko byarabaye hari mu mahigano Landry je navyonze wabivuze wabifitiye icyemezo yabikubwiye uzoge n'umubaze Landry waramuroze yarozwe nanda azoca mukubwira ariko kurogana muri music bibaho navyonze ntibiragushikira jewe bakanduka jewe hari imiti yo kuvura okay Landry ni ibintu bikunze kuvugwa na benshi ni bikunze gukoreshwa na benshi naho uri kurabihakana ndazi iyi industry wayinjemo kandi wari ubizi mbega Landry we nta muntu yigeze aguhanura basi kugira ngo itara yawe iduhuge reka dukoreshe ibintu n'ibi skip icyo kibazo tugiskipinge bro Landry kazi na dawa basi we kamera tumikisha dawa
eka baratumikisha dawa fresh akiri misi ya mini ariko Landry umuziki ufata nk'iki mu buzima bwawe beje urambona kuva hasi gushika hejuru je nuzwe n'umuziki je nkora karaoke nuzwe n'umuziki nabikwa n'umuziki bro ni byinshi umuziki nibwo buzima bwanje jewe nirirwa muri studio vyukira muri studio muri Eta Voice nkirirwayo nkavayo mwijoro nkavayo nje mu repetition weekend mba ndi muri karaoke urumva umuziki n'ubuzima bw'iwanje muri make oko ego wase kumpiya Samantha ndashaka basi uturirimbire mu ndirimbo imwe ukunda we mu buzima bwawe yiwawe Chindazikunda zose Marlesh rero hava ndazigira zose ndikugira mashup yikuryohera cyane zose ducagure mwimi nabyo basi tumbije igarande rega dushaka kunyumva kera Jona sindirimbo personnellement nkunda sana ushobora kuba utayikunda n'undashobora kuba atayikunda mugaje niyo nkunda ni rap yitwa bagukunda ugiye nayikoreye mu Rwanda iyo ndirimbo iriho nkunda jewe twagiye icyo nkugahumura amaso ukabyirabira urukundo bagukunze hageze yuko witahira binyibutsa hahise nkuzura amarira ukuntu wicwa n'inzara ukabura n'ukuramira ariko uhambwe mu ikoti rirenze igihe urongora imva yawe bose barayikugura ngo isanduku uhambwemo niyagakura umwana wawe w'imfura yishwe na korera uratakira umuryango urabibona urabyihorera nibutse imibabaro wabayemwo nkaca ndaba n'imva yawe karo zuzuyemwo ntiwomenya agahinda bisizemwo baguhamba nkaho hari inyungu zibirimwo kandi tuva aha duca gukaraba tuvemwo nkaho umengo wari umwasi Imana idukuyemwo iyo ndiko ndumviriza gusa ijwi ryawe yusohoye haba kuri rap haba no kuri R&B ariko Landry ndumva ikintu mu mutima n'ukuri kw'Imana cyumva nanje ndacyumva kubona Landry tukimubona hari ahantu twari tumubona nk'umwaka umwe canke igihe runaka tukubona muri bano baririmbyi bari hejuru cyane ariko umuhandi tukakubona tarumengera yicaye haburi ki Landry basi mu mwanya brother wikanira umugisha wundi mbe bavuga ngo kagira iki ugasohora musohora pete urashobora kuba muri kijya gihe wamona handi hano mugayika atari yo time yari iwanje peut-être brother on sait jamais ariho umutama jewe nziyo ngaho hakujya yavumye afite imyaka 70 na ni benshi jena cyari muto jena cyafite imyaka 20 urumva niwe misipi mbona yaravumye turabaza batama benshi n'ubu akiriho baririmba even mu Burundi rero jewe narakwiza ari imyaka 30 James 27 ans Colonel Landry no nawe rimbe ngo zomere nka gisupusupu siko mvuze siko bro we get ready James ndakubwiye wewe funga ipantaro yawe fresh urindire umenka nk'ukwezi kumwe ndakwereka icyo nikorera Landry biraje biravugwa yuko Landry yibwe indirimbo rega man ibyo tubaze kwibwa si indirimbo gusa hajya Landry kintu waze gutakaza mu muziki kikakubabaza cyane n'ubu gifise agahinda mu mutima cyane personality bega hura navyicuza hari ibintu biza ugasanga utegereza kubana navyo utegereza kuvyakira kubera ko atakundi kuntu ariko cyo mu buzima bwanje vroma sinicuza ahubwo ndiga kubera jewe man wewe uranzi ndaskunze je ndi umuntu ari innocent vya hatari nakira ibintu n'ingoga urumva je ndi umuntu ari sentimental ariko no bivuga simfata umwanya wo bavuga gutoranya santima zanje yo ziduze mba numva turi fresh nkaba numva kandi yuko je umutima wanje cyo kintu uri kuracakira ni bon gusa ari ibintu byinshi bicaye
finally ari usanga bimwe muri byinshi uba wahuye navyo bigukomerekeje. Okay, turashaka kumenya basi muri make Landry misi tumyitige kwiki Landry ariko aradutegurira iki Landry ni kihe kintu nk'abantu babakunzi biwe mu bisanzwe bamurindire kwiki ahubwo jewe ndabiteze kwiki bo ukirindire kubafana cyangwa bakuru bakirindire kuri wewe ni mandaguye jewe Landry kweri ko nta nkura mboga nkoranya sindabona page yawe sindabone ako Landry kweri ko udakunda gupostingaho burya diari umuririmbyi ngaha mu Burundi uzobaze kuva 2013 gushika nta muririmbyi wo mu Burundi yasonje akoresha social media none social media kweri ko ubuho narazihevye ga social media zibras nta kamaro nakamaro zirafisa kamaro mu ga social media naziyo zikwandamye zikwicira ibintu byinshi suko nazifise kandi nazifise ugikaraba usanga siko n'aba followers je ndi umwe mu baririmbyi bane nk'abane ba mbere mu Burundi bakoresheje IG ndavyibuka ico gihe yari jewe Samantha Fizo na David Carmel yakora kuri bonesha izo zari zo personality zifise Instagram batanga kwa karorero n'ugiye wobibona bavuga Instagram ani giki kabwira umuntu Instagram IG niyumva icari ico mugavye zose urabona ko nsano wabihagaritse kumbure hari ikintu byo byarangori hatari cha fresh ndavuga kumbe bya biboro naho tubikoresha n'ikintu citwa ifoto nta foto yanjije usanga ku mbuga nkoranyambaga kubera ko bijya biboro bro bijya biboro hari igihe yana bigikorera staff z'ubugesera aho bavuga man what is this. Okay. Ako Landry turashaka basi ubwire nk'abakunzi ba Sky Media bariko baradukurikirana ngaha turashaka tubabwire nk'akajambo kanyuma nimba ari mu basi ubwire nk'abakunzi bawe bimeze gute mbega ubuho byifashe gute mu bisanzwe ko ari mpaguhe mbega ubakeneye kwikica hina gushaka ubakeneye kuki kugira ngo baronke ivyo bagushaka. I'm trying to return back and I'm ready. I have a lot of works umaze gukora bicare barindiriye gusasigaye ku releasinga kuko nabantu benshi uri harageze nanje ndabatake nabantu benshi banyatatse kenshi Landry na ndirimbo Landry na video Landry nitukubona Landry iki uri harageze ko baza bagakora support bakama support yabo kuri YouTube channel LG The Survivor Official. Nibaza ko ariyo platform nzo kwibandaho cyane ndiko ndavugana n'abantu turiko turageza gukorana kugira ngo ndonke andi ma Spotify ama Boomplay kandi navyo ndibaza yuko nko mu ndwi zibiri bizoba byatunganye uravye hanini nivyo byari byamagaritse bituma kuko songs zo ndazifise songs ndazifise zigera ku 8 kandi nziza bagiye kuzironka hanyuma nabo bangorere support sharing byose bikenewe babikore hanyuma nanje ndabemerera yuko tugiye gufatana mu mashati kabisa. Yes bro. Amakintu cyambere kizongyohera kizoba ari cyo gusa kubona basubiye muri music bombastic ibyo bigiye kuza kabisa fire kandi bana hit after hit ndakwemerera ko izo song 8 uzo sinzorindira feedback ndende uko ndasiko abaji banje banyote abanywanyi banje abakunzi mu kwezi kumwe first ni basireka ndabaye akantu yaza yuko muri kwa gatandatu ni azogira ama 20 song ya mbere itarasohoka. Okay. Yes. Mbega na video zose ziri nyuma. Bro, jewe sinzo releasing indirimbo itagira video. Gusa mu bafana umenye mu bafana ufise ko nanjye ndimo. Wizi kandi nanjye mu bafana ufise ndimo. One love. Okay, Landry ndashaka akabazo kanyuma nk'agasozera mbega Landry umuririmbyi gukoresha ibyo byabwenge byo wewe nkaho nk'umuntu wagira bicamo wewe kubgawe ubibona nk'iki bivana n'icyo witwa ikiyovyabwenge kuko ibiyovyabwenge biratandukanye ifana kuyinwa irashobora kumera ikiyovyabwenge umukobwa ku muhungu araba ikiyovyabwenge bivana n'icyo witwa ikiyovyabwenge man gupura
kwigiriza basi bangi basi katuyivuga stick kamuna stick bro we atachikwicira none je sirumye cy'abantu bayiho kamuna stick atacho bikwicira ata fresh nimba arivyo biza n'umuzuka bro fresh reka tugushimire kuri kano kanya asante sana nawe usanzwe ugakoresha bibaye ngombwa no gakoresha numva ariko ko mama mahoro singuze ko ndakoresha ariko numva ko mama mahoro no gakoresha Yes, bakunzi wa Sky Media Burundi wakoze wahinge udahengeshanye gufenda like kuri page ya Facebook na subscribe kuri YouTube hari kuri Sky Media Burundi wari kumwe na materi wanyu madublo aka Mr Kajagari Mihari zinongeza mde nibaze ko ibintu byagenze neza twari kumwe na Landry ndibaza bari benshi mwari mukumbuye twaganire byinshi nyuma ya kamera mwari kumwe na Amigo Pictures kandi kanya ciao Kaze muri Sky Business Company Burundi mu gisata kijejwe gufata amasanamu cha Sky Media. Sky Media ni entreprise itunganya amasanamu y'imanza, inama, anniversaire n'ibindi birori. Turafotora amafoto y'ubwoko bwose kandi ku giciro cyiza. Abaririmbyi tubakorera amasanamu ajyanye n'igihe kandi tukabafasha no kwamamaza ibihangano byabo. Abadandaza tubafasha kumenyekanisha ibidandazwa byabo. Turabifotora tugasigurira abakiriya ubwiza bwavyo maze isoko ryo kudandaza rikaguka. Turafotora abageni tukabakorera n'amasanamu meza. Kubifuza amafoto n'amasanamu mu manza zitandukanye turafotora tugakamera muri predot, mariage, ndoa, kitchen, bride shower, welcome baby n'izindi manza zitandukanye. Dufise ibikoresho bijanye n'igihe, drone, kamera n'ibindi. Muri Sky rero dufise umwihariko wo kuba dufise ibikoresho byiza kandi bijanye n'igihe. Dufise za kamera zo bwoko ikirere bita drone zimwe zishobora gufata amasanamu ziri mu kirere ama evenement manini atandukanye. Aha novuga nk'umwihariko wa Mavic Pro na drone meza kandi ateye imbere. Mufite ico mubaza hamagara kuri 68 ubusa 41 124 canke 69 amajana 63 amajana 330. Nombwira rero abantu bose no bahamagarira kuza gufata amasanamu ko dufise n'abahinga basanzwe bahinyanyura amasanamu babifise mu burambe.